isaha zitandatu zirenga ko iminota 11 hano muri studio za Radio Magatanze FM n'umwanya wo gukurikirana amakuru mu Kirundi tukaba tugira tuyashikirizwe na Hawa BUKURU. Ndakuramukije Hawa nongera ndaguhana ikaze. Ndakuramukije Emeline, amahoro y'Imana bane namwe inshuti bakunze mu gutega amatwi ibiganiro vya Radio Magatanze FM. Nongera ndabaye ikaze mu makuru y'uyu munsi wa kabiri igenekerezo rya gatatu ntwarante umwaka wa 2020 nayo akabagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Leta y'igihugu cyacu ifise umugambi wo kurima no kugwiza igitegwa gishasha cyitwa anakardi gifise amamuko muri Afrika y'uburengera zuba. Ishirahamwe ry'abavuzi bavuka bakongera bagakorera muri commune bugarama ari ryo bise aposkobu ririko rirafasha abene gihugu kwikingira ingwara ya malaria. Mu buhinga bw'ivyuma turi kubifasha muna ahumene bigira imana idonido ry'aya makuru ni mukanya. Gwino muri sanze muri radio magara tamze fe. Nonge kubaramutsa. Leta y'igihugu cyacu ifise umugambi wo kurima no kugwiza igitegwa gishasha cyitwa anakardi gifise amamuko muri Afrika y'uburengera zuba. Minani Emmanuel umugenduzi wa koperative sangwe mu ntara ya Rumonge aravuga ico gitegwa akamaro kizomarira abarundi twese kandi ko ayo ma koperative yiteguriye kukigwiza ni nkuru dukesha mugenzi wacu Felicien Bigirimana. Reka tumutege yombi. Nivyukuri hariho igitegwa gishasha leta y'u Burundi yimviriye kuzana mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo gisahirize abene gihugu mu kuyungunganya mu bijanye n'ubutunzi. Ni igitegwa citwa anakardi mu rurimi rw'igifaransa, abashakashatsi b'abarundi baracyumvira izina bogitazira. Ni igitegwa bazanye bakuye muri Afrika y'uburengerazuba. Ni igitegwa noita igitegwa njabukamazi kuko umwimbu wacu ni umwimbu ushorerwa hanze. Umaze kubushorewe mu bindi bihugu uraheza rero ukatuzanira amafaranga y'agaciro. Ico gitegwa gisanzwe gikura kikaba kujya kwivoka canke imandarena. Ni igitegwa cama ivyamwa. Ivyo vyamwa rero nivyo umuntu aheza akimbura agakura ko ivyo ashora n'ibindi vy'ibisigarira nk'ibisishwa bisigara. Ico gitegwa kubera kwamaze kuvuga yuko gikura kikaba kujya kwivoka, ni igitegwa gishobora gutegwa ahantu hiyaguye ku buryo abahinga bavuga yuko ico gitegwa gitegwa ku metero 10 hagati y'igitegwa n'ikindi. Ivyukuri ayo makoperative nemara kwijukira kurima ico gitegwa azoheza yunguke kuko bazoba bafise umwimbu njabukamazi. Uwo mwimbu uzoheba ugugwe na leta kujya ikawa canke ipampa ari vyimburwa kugwa na leta n'ibindi bizoba bimeze nk'ivyo. Leta izoheza itunganye ukuntu gurira abarimyi igurira ayo makoperative uwo mwimbu wabo bivanye n'isoko izoba yaronse, hanyuma leta iheze itanga igiciro ku kiro ca buri mwimbu w'ico giti. Tukiri muri ico gisata abarimyi baramaze kwishimira ico gitegwa nkuko bivugwa na Diodone Nibitanga arongoye igisata cy'uburimyi muri commune Bugarama. Ni gitegwa kizozana amafaranga y'agaciro ndetse n'amatuta y'ico gitegwa akaba yamaze gutangurwa. Reka tumutegeyo ni Diodone Nibitanga akaba ajejwe uburimyi muri commune Bugarama. Kida gitegwa gihaye kivugwa bita anakardie igitegwa njabukamazi na cyane muri ibi bihugu duhana imbibe za Tanzania n'Uganda. Ni igitegwa bamaze kurima kandi ico gitegwa basanze gishobora gufasha abarimyi n'igihugu mu kwinjiza amafaranga y'agaciro. Hinga rero mu by'uburimyi bo mu Burundi bamaze kukibona na burya basanze mu karere kacu no mu gihugu cacu ico gitegwa gishobora kuhaba. Ico gituma biyumviriye ko bokizana kugira ngo abarimyi nabo bacu bo mu Burundi bashobore kukirima aba Misiri imbere kizobafashe kwiteza imbere hama n'igihugu gishobore gutera imbere. Ico gitegwa rero ni igitegwa giterwa ahantu umuntu asanzwe afise tongo kuko si ikintu giterwa mu kirere. Igitegwa kandi ishobora kuwara ahantu atari hanini cyane kandi atari hato. Nico gituma no mu kugiteragira abahinga batubwira ko hagati y'igiterwa n'ikindi dushobora gusiga nk'imetero 10 canke zitandatu mu gihe uteragiye conyene. Mugo keneye kuzobandanya urimamwe ibindi urashobora gutera ku metero 10. Ico gitegwa rero nticonona amatongo nuko gusa ari igitegwa gishasha abantu batari bamenyereye, ariko kandi ni igitegwa nitwamara kukirima tuzobona akarusho
kacu. Iyo rero ibintu bishasha bije turamenyereye abantu bamwe bamwe kuko ari ibintu baba batamenyereye badashobora guca bihutira n'ingoga kamanza kurindira baraba babikoze ingene vyagenze, ariko rero ugisha iterambere ntiryo gusiga mwojana naryo. Bahamagarira abarimyi rero ko sanzwe hari tuta ryateguwe mu ntara ya Rumonge kuri Rukinga, ico gitegwa ibeyi ya leta baratubwira ko kigurwa 2005. Abarimyi rero bo kigura hakiri kare kugira ngo bazoba bambere kuzocimbura ama bashobore kwiteza imbere. Amakuru yacu reka tuyatandukire mu bijanye n'amagara y'abantu. Ishirahamwe ry'abavuzi bavuka muri commune Bugarama bakongera bakahakorera ariryo bise Aposcobu ririko rirafasha abene gihugu kwikingira ingwara ya malaria. Aben Ndabazaniye arangoye iryo shirahamwe aratubwira ryari ryatanguye n'intumbero bihaye. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu Eliane, reka tumutege yombi. Yange dufise kunoza kwivuga no guteza imbere igisata cy'amagara y'abantu n'abavuzi bishize hamwe bajumereye canke bisunze bafise akazi hirya no hino cyane cyane bavuka muri commune ya Bugarama ndetse n'abahakorera kugira ngo dushobore guhindura ingendo y'ukuntu abenegihugu usanga twitwara, usanga dushobora gukora ingwara zibiza canke zisanzwe bigatuma iterambere muri commune cyangwa mu cyose idashoboka kuko iyi ngwara zibaye nyinshi usanga n'ibikorwa bidashobora kubandanya. Twigisha rero abenegihugu ibijanye n'ingwara tudacaguye ni muri rusangi ngara y'abantu. Dukorera mu benegihugu bose muri rusangi ku mitumba ku masoko ahantu hose abantu bashobora kuba bakoranira, tutibagiye no mu mashure kuko muzi ko mu mashure naho haba abantu benshi. Aco gituma uyu munsi twagendeye kuri lycée communale rayon. Ishirahamwe riramaze umwaka urenga kuko yemerewe itarike 22 z'ukwa mbere 2019 kuvuga no mwaka urenga ko gatoya. Abavyeyi canke igihugu cyatunze kuza kwiga ishure ry'ubuvuzi, hanyuma muri bamwe bari nakazi bana gafise kuba dufise ama diplome no kuvuga ni leta duha ama diplome yatwizeye, duha ama diplome dufise ubumenyi. Nubwo rero tutaranka akazi twabonye tubika ubumenyi muhira kandi abavyeyi batunze ku ishuri twaciye tubona ko twokwishira hamwe tugashobora kwerekana ivyo twize nubwo katubara akazi ka leta tukigisha bene igihugu guhindura ingendo mu bene magara meza. Ni cyatumye cyane tuja hamwe kenshi hari ingwara usanga zitubangamira ugasanga zitubangamira kuko ukutamenya. Twishize hamwe kugira ngo dushobore guteza imbere igisata cy'amagara abantu muri commune yacu Bugarama muri iyo ntumbero. Tukiri muri ico gisata nyene ngo bakaba bariko bigisha ku bisata bitandukanye, aho uyu munsi bigishije ku ishure rya Elayono. Abanyeshure n'abarezi bakaba bashimye izo nyigisho. Tega amatwi Bicumi David, umuyobozi w'iryo shure, akaba yavugiye kuri micro ya mugenzi wacu Eliane. Ubwa mbere bwo turashimiye cyane abarongoye Ishirahamwe Aposcobu kubera ko baratwandikiye cete baranaduha na plan d'action yabo. Turabona ko bafise umugambi mwiza wo guteza imbere amagara y'abantu. Natwe rero ntitwatanzwe kubaha inyishu tubasaba ko boza kugira ngo bagiranire ikiganiro n'abanyeshure. None rero kuri no munsi twabashimiye kuko baje bigishije kandi twavyakiriye neza cyane. Ibaza ko bimwe mwavyiboneye abanyeshure nubwo bari benshi bagerageje kumviriza, nta derangement yahabaye kuko bumva yuko ivyo bahaye babwirwa ari ibintu vyingira kamaro. Twavyakiriye neza rero kwaronse akaryo keza ko kwiga ibijanye na malaria iyo yavuye ingene yandukira ingene twoyikingira n'ingaruka mbi zayo n'ibindi byinshi, kandi abanyeshure baronse akaryo keza ko kubaza ibibazo bitandukanye kandi twabonye neza ko banezerejwe cyane n'inyigisho baronse. Tumaze kubona ubwo rwandiko twaranezerewe cyane. Ubwa mbere bwo tumaze kubona ibyo bazoza kwigisha twasanze ari ibintu biduhanze twese atanumwe avuyemwo, kubera ko nk'ikiza ca malaria nta muntu numwe gishobora gutinya igihe atacikingi. Rero abanyeshuri bamaze kuvyumva yuko hari inyigisho zitegekanijwe kandi ivyo baziga ari ibintu bibaraba, baranezerewe cyane. Ari naco gituma tubateye akamo baciye bavyitabira kuri uno munsi atangorane nimwe ihabaye. Amakuru twabateguriye ahantu hagarukiye. Reka dushimire mwebwe mwese mwari muduteze yombi, dushimire bagenzi bacu bo mu ruganda rwo gutororokanya amakuru, dushimire mugenzi wacu Ahmed Bwimana nawe yatumye amajwi abashikira neza. Amakuru mukaba mwashikirijwe na Hawa BUKURU, Imana ibazigame. Gwino muri sanze muri radio magara tamze fe